leta y'u Burundi na leta ya Tanzania uko ari byo bihugu byose uko ari bibiri rero bagere kubaka umuringoti munini uzana igitoro cyo bise mu Gifaransa British Oil uzova Dar es Salaam gushika ngaha i Bujumbura. Ivyo rero mukanya cyo tubigaruka ko ariko icambere banzura be ko ngaho munsi wagize subscribe utarayikora kuwayikoze nawe ni sawa. Inyuma y'ikiganiro cyangwa kuracumviriza araga commentaire ari kibazo canke intererano ivyumviro vyanyu tubikeneye ngaho muri commentaire. Rero tuje vyaguye cyane kuri umuringoti rero uzokora igitoro mu gihugu ca Tanzania uzanga mu Burundi. Abatari bake abarundi baraturamaze igihe kitari gito rero turi mu kibazo c'igitoro ugiukara bari mu biganiro umukuru w'igihugu yagiye aratanga umushikiranganje wa mbere y'u Burundi umushikiranganje jijwe hari nk'ivy'ibitoro baragiye baravuga rero intambamyi ya kino kibazo c'igitoro bwa mbere n'amafaranga mva makungira kabiri niyo rero ngo kibonetse usanga umwanya wo gushika ngaha ari munini ugasanga rero nico bari barazanye kugira ngo kiriya kindi kizoshye ugasanga caramaze guhera. Rero umuti rero ugiye wakemuka kubera rero uno muringoti ugiye kubakwa uva Dar es Salaam gushika ngaha i Bujumbura. Ubundi reka turabire hamwe uravye imodoka kuva ngaha i Bujumbura gushika Dar es Salaam wahagenda ikiringo kingana gute. Hariya uravye kuva ngaha mu Bujumbura gushika neza na neza Dar es Salaam hari ibirometero 1183 nyo birometero bihari. Rero uravye kwisaha amazi canke ugiukaraba na essence kwisaha aho twavuze mu gihe rero kino gitoro kizokirokaca mu muringoti kwisaha igitoro tuvuga essence kuko reka tugeranye na amazi igitoro gishobora kugenda rero ibirometero 4 gusa kwisaha. Bivuze ngo rero wa mwanya wo kuva ngaha tuja muri Tanzania kuzana igitoro tuzoba twawucunguye. Ugiukaraba rero hagati ya zino leta zibiri, leta ya Tanzania ndetse na leta y'u Burundi. Rero ivyo rero bikabiri mu migambire yavuba herutse kwigwa n'abashikiranganje rero mu vyo bajwe harimo ivy'ibitoro ku kurande rw'u Burundi ni engineer Ibrahim Uwizeye kurande rwa Tanzania ujejwe ivy'ibitoro yitwa Doto Biteko. Mugambi rero w'umuringo tukazoba rero uje gufasha gukemura ikibazo c'igitoro mu kugabanya rero uburyo n'umwanya kugira ngo ari igitoro gishike hano mu Burundi. Nuvuga ko rero ubwa mbere kizokemura wa mwanya na bwabuye kuko kuva ngaha gushika muri Tanzania izo modoka ntonto abantu barabipakiza bava kwa Sioni canke izi modoka nyene zisanzwe canke n'abagura imodoka kuva Dar es Salaam mushika ngaha abiraza gutwara imisi tari musi y'itatu uza kusanga ari imisi ne uko aho rezi ya modoka twavuga ngo ni ntoyi. Ugiukaraba rero bijya biduga navyo bizana igitoro vyovyo biza gutwara kugenda gusa ntibiri musi y'imisi ishika indwi. Nuvuga ngo ishobora kuba ndwi canke ikarenga. Bivuze ngo rero ubwo reka dufatire kuri indwi. Nuvuga kugaruka ari imisi 10 bivuze ngo ni indwi zingahe ni indwi zibiri. Aho reka kugenda aho iranyaruka aha twavuze mbwa kugaruka uza gusanga yarengeje ko indwi. Aho twafatiye ku misi mike ibaho n'ibiri biruza gusanga kugira ngo imodoka igende yongere garuke uza gusanga bitari muri musi y'imisi nka 18 uko kugira ngo igitoro kizobe cyahise ngaha. Kandi mu byo bagiye barashikiriza rero abantu abarongozi b'u Burundi here ku mukuru w'igihugu umushikanganje wa mbere baravuga ko rero kuva ngaha gushika hariya wasanga imodoka zacerewe cya gitoro bazana izindi ukasanga zagiye mugabo zikagaruka cyangwa cyaramaze guhera. Niyo mpamvu dukunda kubona imirongo cyane ku mabisi. Ariko rero no buryo ugiukaraba nkuko nariko ndabivugura byo birometero bihari mu gihe rero ico gitoro kunoga kwisaha igenda birometero 4 bivuze ngo rero nukuvuga ngo bya birometero bihari ya misi vyatwara kugira ngo igitoro kizokiringana uvuga ko bizosha bitwara amasaha hafi amajana 3. Ubwo rero na masaha ugiukaraba amajana 296 uko bivuze ngo rero ugiukaraba ya misi twavuga ko turafata imisi 17 vyafata imisi 15 kugira ngo kibesha sengaha. Nuvuga ko rero ni vyaca mu muringoti dufatiye rero kuno muvuduko nuvuga ngo bizoba biri hagati y'imisi 10 na 12. Nuvuga ko umuringoti uzoba wihuse cyane kugira ngo igitoro gishobore gushika hano iwacu mu Burundi. Ariko kandi bizogabanya na bwa buryo n'abashoferi bava ngaha kugenda ibitoro bwavyo kugira ngo babarinda bashikeyo amahoteli aho barara ugasanga gufungura urumva kibazo cy'uburyo bizoba byakemutse. Kandi ugiukaraba ubundi bwo ubuheruka zinya modoka zana essence zinywa amazutu
hari imodoka yigeze kubura amazutu yo kuza kuzana essence urumva vya hari bazo mugambwe rero biciye mu muringoti azoba ari ikintu vuga ngo azoba ari ikintu cyiza cyane ugikora no ku masanamu ngaho nko kurayibona uwo muringoti uzozana ico gitero kandi ku masanamu kurayibona rero abashikiranganje rero arico kibazo bariko barabananirwa ngo arico kintu bariko bariga bara uburyo bugikomora ikindi kandi umugambi nk'uwo leta ya Tanzania rero kaba irikira gukorana n'igihugu ca Zambia nabo kugira ngo rero baronke ibitoro vyoroshe na cyane mu kunguruza ariko kandi ugikara aba Tanzania impamvu Tanzania ni kimwe mu bihugu bikora kuri Oseya ibitoro uza gusanga ariko biravamwa biriya bihugu vy'abarabu cyanazi ko ari byo navuga ngo bicukura cyane petrol rero biza guca mu mazi amato ni yabizana rero uravye ry'amato uburyo abari manini biragoye kugira ngo ashobore gushikamwa bino bihugu usanga nta kiyaga kinini bafise ugiye ukaraba usanga haro n'ikiyaga mu gasanga ico kiyaga nta buryo gishobora kuba connect cyane gishobora guca kuri yose kugira ngo niburi uraze gukata ikiza rero byo bisaba ko bacha bagishika muri Tanzania ugasanga ari ibihugu byinshi no kweranja ugasanga rero bisaba ivyo bihugu kwishikira muri Tanzania kukizana rero mu gihe hubatswe hakorejwe ino system yo kuvuga ngo n'umuringo tuzozana urumva ko bizokemura ico kibazo cyane rero ugikara Tanzania na Zambia uwo mugambi kaba hari urumva rero na leta y'u Burundi na Tanzania rero uwo mugambi rero uhari wo kugira ngo uwo muringoti uzane igitoro nga mu Burundi bizobe vyoroshe bigutari bike bisanzwe bikoresha ino system igihugu cy'u Yapani ibintu vy'ibitoro bica mu muringoti ugikara intambara ya Israel na Palestina bagwanira mu ntara ya Gaza n'umuhari wa Hamas intambara ikiba harabayihungabana ku bihugu bitari bike kuko hajya niho haca igitoro vuga ngo icaga c'ibitoro bikora kwisi bivuze ngo rero mu gihe hazo hari no systeme ijanye n'umuringoti bizoba vyoroshe nibaza ko ngahe bacu mu Burundi azoba ari inyishu cyane tuzosura kubona ya mirongo uko urumva igitoro kizoshika byihuse hama tukivome hama kibazo c'igitoro gikemukira kwa subscribe turayikora naho urabe uyikori ni Marengo Media nkabanitwa Sida Silva Marengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga wifuza ama ordinateur ama écran plat ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga projecteur ama bafle ama tapi eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu byose twakure kuri 68 60 20 26 tubatumikire Marengo Business niwo muco wize ku barundi bose.